uri kwisoko ari kwisoko nafika ari kwisoko rero aba diaspora bare twe kandi dushaka aba diaspora sivyo entre vous ntimushakana oya ntabashaka twe twishakira aba diaspora where are you ushaka mu diaspora mu gihugu iki ucibona uwo ndiyo ucibona umuhungu wavyaye wariwe ayo muri sawa ni byiza musavuye mabirago ko tuyifatanye please ara kantu jatanyemeje shaka kanavuge Hola people. I'm your boy agiye. Tuko turakora filme yitwa Umukenyezi. Muyindi ariko ubu igiye kuba series. Irimo abakinnyi mukunda bagiye batandukanye nka Muco, Fiko n'abandi bagiye batandukanye cyane. So stay tuned. Muzoyibona kuri Narizera henguyu na Clarissa Ciyaza. Niko musoma ibintu bitari Lakunda lakini msamiema basa kuheba kwa nini hamtaki kwenda kupaje yangu Clarissa arazi Kiswahili wala mimi niko Mswahili sawa Mswahili behagira umumizimane canke uri mu mugamba inka baswararaye ibyo byanditse ko abaswahili bambara akusura berewe nidira kwi hari huguru Krakosi ndio ni kufagira Krakosi mama Narizera rumiwe seri wanjali he none muramutse bayanga yanambere kawe twarushana 100 Muco sana kizuko bangugisa bigiko tatubomoye apana bakora nuko nari stress ni mama nawe yarambye ndari iwe titunaona ndaye mugahiyo bavugira ngo Asiye kwa mpasu. Naba. Alpha. wagwana Umujena risiya. mapema mapema sana bro Ndaba. uyu ni mama wa Fiko mama Fiko ni sawa umeze neza mama Fiko mama Fiko wambaye impuzu y'abajene ariko okay kanje kurondera umuhungu wawe na Narizera kweli yashavuye mukasho nashavuye Clarissa yake leo mama sana kugiria niyo nshikiye sanga kiyikranka urabizi turago prankings ubwo batebye ndira filme ifika ari karambara namwe n'ibintu umusohoke niko twe turabahungu reka bazobira abana bahungu mari bazobira abana bahungu Mugasha kwa ni kuja kwa na yonse. Ni bitse ngundi mugasha. Wara mama nari imbere mugasha. nawe wari mugaje mere mugukiranza gusoma script hana bya bintu arabanza gasoma ni kwameze Nuko nukiri ibintu bimeze neza orenze gusoma script. Umunga agakina muri filme yitwa Umukenyezi nawe urakenyera garazi Wallahi turakenyera nakazembe gete Muco. Oya en plus de ça ndo umfungo. nibaze kandi wewe witwa Claude mani ngo mubajaji bajaji. Ni ngorane. Funga muri iki gisore ngamuri kikofi. iki gisore nico cariko kirafata umugore wacu ku ngufu Mayi na Jessica sanzwe meze. oya muga muri filme niko harumeze Ingorane. aba rero n'umuhungu na nyina ngege nta bintu mubona ko bafitaniye agashusho kwe ubona mudasama n'uyo muhungu wawe raba uyo muhungu wawe ubona mudasa
Murasa. barasa no. Yego kwera abantu barasa. Arahaze kweli gusagira ariko wambere baratwara inshuro nkazinga. Aba bantu n'abahabara ngene bariko baravugana Karira muri kintu. panje. Shutapera. We Clarisse. Asma ko ni kurarira. Kakunda barakubonye uri kurari. Ndahise sijazinga mu gutuma. Nabuze igitunga n'umunsi. Kuja no kurira none. Irukanka peti. Genda uzana Kurira ko none. Kuja kwa misisa. Yaruka. Kishinge Gana na kwibagira ibyo bantu. Kate. Kavya n'umugore wa Fifi. Gana n'umuhabara wo muri Muco. Umukenyezi yaraguze idira kubera turunaje iyo ntawari ufise. Navugisha ukuri ariko kuduhe. Arakadada kaguze ibirato yaje bituruna. N'amashesheti mashasha. Aha zokwaba yagutse. Abo uvuze rero wabuze igitoro. Nabuze igitoro yashira mu modoka mala. Nabuze n'ikibone kweji. Fiko baramuhinduriye izina ngo yitwa Dika. Ariko ngo namufilma na Jendo nke Dika. Wakwije Dika. Kakunda. Bayitwa Dika. Mu buzima busanzwe ufise umuhabara nka Fiko wovyifata nko gute? N'umuhara nka Afrika bameze gute? Ameze nka Fiko. Mugani wawe nyene muhabara nka Fiko bameze gute? Yameze uko kwa Fiko. Oya mu buzima busanzwe navyo bahabara biba. Kandi urarushewe. Lakunda nta muhabara afise mu bisanzwe by'abasanze. Lakunda nta n'umushera afise. Ndi singo. Uri kwisoko? Ari kwisoko. Na Fiko ari kwisoko rero. Aba diaspora bari twe kandi dushaka aba diaspora sivyo. Nisije. Entre vous ntimushakana. Oya. Twe twishakira aba diaspora. Where are you? Ushaka mu diaspora wo mu gihugu ki? Peu importe gusa. Nawe bari muri Congo. Aho muri diaspora. Ari za Europe, Amerique, ari muri Australia, Canada, America. Nk'uburonse mu diaspora mugufi avyibushe gose kugusumbya wo mwemera ari mu diaspora. Nta mugabo wo kubyibuha vraiment. N'uvyibusha nanje nkashanga bishabinga nabinga. Fresh. Cyabihurira na kwe. Usanga ari hatari mungu. Mungo bicaye hatari gute. Oya nta mugabo wo kubyibuha Clarisse byinshi byerekeye n'ingo. Turamuze mu cyamo. Sindarujama ariko ndabise. Gusa mu rugo wari umugore n'ivyo. Zubatse. Jefferson afite inshuti zose. Aba papa, abakobwa, abahungu, imisore. Abahungu nibo misore. Abahungu nibo misore. Aba mama. N'abagabo. Kubera iki? Kugira ngo umenye ibintu byose. Nta byose. Bure urazi iby'abasore urazi n'iby'abagabo. Basi hari ibintu mane usanga biba bikenewe. Kumenya. Umujene cyangwa iki umenya. Rero deke winyoka abantu bamwe kandi aribo bari bakwiye ko gushira gaje. Rero mva menike. Hamwe ugezeyo ucura n'ibibazo. Hano yefika kugira abagenzi baba mama. Bose abagenzi bose nta gucagura ngo kwa muhungu rero ngo bagenzi abakobwa gusa cyangwa ngo babiri. Manikira bose mama papa bajone Maria abaravye mu ngo desha ngo kugukuye wewe ugira abagenzi basi wewe twebwe apanafa ko afa n'umwana. Je ndacyari umwana muto y'icane. Twebwe ko turi mu bigero. Umwana wa mama na papa. Mu Burundi. Ubu muri muki. Muri he? Tuzeyo turi. Turi muri Eden. Barabibujije kubivuga. Bikadiha ubukwiye kugira rero abagenzi. Abizobereye mu wenda ivyo bintu bakwigisha sivyo kwa. Umwese bakugwiye. Ndavyumva. Kandi umwese afise arasumene bakugwiye. Yego ariko tuzubaka kumwe. Nizubaka cyo kintu ariko nibaze baguhende yuko udashobora kura. Nimba kimwe guteranya kimwe ari bibiri.
wocuvuga ngo iyo metode ntibaho même si nubwo ufise indi metode je rero nize hari iyo indi metode nize informatique je nize informatique hari ahantu kimwe uteranye kimwe y'idisi mugabe bidakuyeho niyo mpamvu m plus 1 égale 10 ego bidakuyeho yuko m plus 1 égale 100 mugabe bidakuyeho ko m plus 1 égale 2 niyo mpamvu yakunda kuvuga ati metode zose rero ba m plus 1 égale 2 bari hiyo Jiranje nubakira kuri m plus 1 abapasiteri nabo bariko bararaganisha abantu bavuga ko m plus 1 ari 1 ari 1 informatique nayo ikavuga ibitandukanye Garo biblique 1 plus 1 égale 1 Abo 1 plus 1 égale 1 gatatu ewa Mwemu yera na butatu bwera ndavuga mu Katolika ibintu byo kuri no sibirayoboye basi ibintu ni hatari kabisa ngane bateye ibintu tazoshiramo ngo turabivuga ibi bintu sinoreka kubishira aya matwi no kwicara none ushaka nshe nk'amayimaje atamaje uyu ahubwo wowe urahanuye abantu ni sawa ngo nayiko ndavugana no kugira ubyarujise arambujije byafashwe twakumvise yuko agendana n'abagabo umviriza twatumvise agendana n'abagabo n'abasore bose gusa ko navuze n'inkumi n'abagore none ikibazo ufise niki n'abagabo bari ko jewe ngendana n'abantu b'impande zose agendana n'abagabo abandi uravuga abagabo ninda nabivuge uzi gute yuko nagendana nabo bagabo b'abagore babo bagore nyine tuba turi ncuro shawo Umukenyezi kandi ndeka kubishira muri sensembi ntabwo tugendana n'abagenzi bagore bagenzi ba Clarisse bumve ko abagabo banyu bari itrabo oya turi ngane turi turagowe Clarisse turi mu kiyago tuba turi kumwe nawe nobijana muri sanstariyo ntitugendana n'abagenzi rero bajya bagenzi bose bagore abagabo babo ni wowe nabo kandi mama lawe yarabivuze muri ja prank Makunda jewe ndashaka ndiko ndaronda hama no bantivuga ko ndiko ndaronda oya bajya ntibiri officiel n'ibintu nyene vyo kwinyegeza nyegeza ari kwisoko ari très sérieux kandi shaka mungu ari sérieux vraiment shaka ari sérieux biri ngombwa cyane mu diaspora bikunze yo bari mu diaspora ni sawa kandi nawe wavuze ko ushaka mu diaspora ngo kwe nico muragihuriye shaka mu diaspora guys mwiza ndagakosha shaka mu diaspora ushaka umufasha mwezi Imana yanteguriye sawa ubu rero nubwo rero hashobora kuba ari mu diaspora nubwo yo umuntu ari ruguru guys nawe uzodukoranya tuduge kako twaduga mu buke nase nirongera umuntu waruguru ntego kwe kandi byagenze fresh nese munyabuke yo twagiye gukora kandi Clarisse niho yarari naho ayigira zi nase yo kwibuke ajya nase yawe batanguye kujya bamushaka yes umukenyezi wawe singo umukenyezi wafiko ako kantu vrema yes rero turi muri urugo turi muri tournage ya filme yitwa Urugo mwabonye yitwa no Umukenyezi ngurugoma yitwa Umukenyezi ya filme imeze neza cyane mwarayikunze umukenyezi ngo yari karajya umukate none Umukenyezi uri kuduhamagara tuje uyu ni mama wa Fiko murabona arigiriye mama wa Fiko yumiwe Fiko wiwe ngo nta mu diaspora kene Krakunda ngo uyu wakeneye umu diaspora kandi atavyibusha Hervara byanze mungu avyibushe wapi none Fiko kwavyibusha Fiko kuko rero Fiko nubwo yoza n'umugore ngaho ntashobora kurenganga kandi ufiko mumenye no muziko nzovyibuha kandi Fiko bivyibushe saa system biba bigorana hazogorana iki system mugabo ati kaji oya ni wanu we nyumvira ibi bintu Clarisse ariko aravuga wallahi uko vyibuha biza bigenda gute ewana je nta biropa mfise
Herve nguyu niwe yabitanguye. Mu system ngo ikigabanuka kagende umvuye umukobwa wacu binavuga. Genda urabiya Johnson ndabo kya Johnson. Umusumba ko vyibuha. Aho. Yose Johnson turabema turoni urafise. Ni hapa. Oya. Ni woni mugaro afise. Ngoni nini? Bari bijyanye ifoto kandi nige banywa ni muzima. Iba byuje. Clarisse twigire shago kina. Umukenyezi. Kandi Clarisse we muri film uri muyi wayi gose. Cagufunga umugabo w'abandi. Cagufunga begi ni byohera hey. Chico. Ona ujikubesha ngo uri mu diaspora. Acha. Oyo kweli uyo baramuzi mukubesha. Kwefana rero watu busho tumaze ku. Iyi ni kamera iri kirayikora kirafilma. Ndahura n'umuntu numwe wo kunyita. Inasinaje. Kuki wambeshe guragaruka na waje jya ko nakubona. Ninze urashaka waze mabukwe wawe. Mwaje kana stenga. Numusinza ivyo mbwiye nababizi. Ndaza nirigira kandi dodora. Kuri portail ndamara nk'amasaha abiri. Ndabura n'ubuza kugira kunyugururira. Ariko ikintu catumye n'ivyo byose mbavyemera ko ari ivyo. Gute nagutelefone inshuro zibiri zose ukamupira iya gatatu wo ucanazimya na telefone ego basi telefone ushobora kuba yaragize ikibazo ikazima canke igapfa j'en sais pas ariko how utashoboye kwiyumvira ina ngo unantelefone basi buke canke bukeye bwaho umbwira ati bimeze gute eske hari byajya mu mutango uri kuramurera wewe gaye Bebe nyene kuva shaka nta telefone yagiye. Shiri kuva umunsi ngaravuye kwa muganga. Telefone yanjye ndasubira kubona. Yajanye n'imiti. Shiri shaka gute? Mwanga muri banga. Mama habaye iki? Shiri jana mubajije amakanira twari babiri. Reka kumanda musakira kugira atambuga ngo ndamwubahutse. Mama Swembaza habaye iki? Ngije naritoye. Jesus Christ. Nageze ishapu ryawe uri ku ufungwa nkadabitora byose ndabinyegetse. Moon and back. Nifanye kumfungwa yaraje. Utayafunze umwana yaraje. Jena funzo umwana yaraje. Yaraje. Tashikira ndu. Urakubise mama wawe. Mama wanje ni wa mushenzi. Wewe umugore wiwe we uri mama wi. Kubise mama wawe. Mida sosi. Yitwa Herve niwe nyumba kumi wo mugasho. Nakajembe gani? Anakwambia mida ya sauce. Mida sosi. Ushaya ubusizemo tasha. Gahi uchabubi. Mama ubona gute ubuvuga? Okay. Nanze ngunyene kugomba bubi. Nanze kugomba wehe bushitse nga. Nabwo nombe. Soro ringe ninzibira kwirabira ubuga. Reka kuririmba icyo bintu. Utuzimye ibiro. Byo kuri n'ibiro. Atasikie vrai boro. Ono sosi kunikari atfa. Sosi uyu mama sosi ni kunikari. Impuzu zose baranguye bimutse. kandi none n'ubundi twadukara Sikia manje vabiri. Ikinya n'igisambo cyitwa Clarisse. Ndaho nyene hari imicafu. Yo man, El Pacifico, Fico Fico. Uza El Pacifico King warabiye. Fico Fico. You are not man of God. Oya Jenny, no, I'm man of God. Tugeze muri wa mwanya mwiza. I'm the great man. None dukarama. Kandi kinacho I'm a wonder boy. Wonder man. Of course. Hero boy. Bakaba banyita Bon appétit.
Bakwita bon appétit? Barakunze kweli. Mama. Heshima zako mama. Fiko indera fisi iruzuye. Gose baratuzi. Uyu ni CEO ni bari kwaratwarurira. Niko hapa. N'umukozi wacu. CEO Umukozi wacu. None bikeneye kuba umukuru. Wigira muto muri bose. Korera aba. Iyo sahani je ngindagara n'ikije nyine yose yeme. Rowe bakina bo nishaje. Ingani ya Clarisse no kunindaga. Wabuza Ya wisha. sauce. Mida chakura Chaka tena kabisa. kakunda. None mere uri kuronsa nturya? Yewe gadata. Akabanza kureka kufuda. Hama ninde ari guca ndira? Nari kugurira. Wewe turazi nanyesha. Ninde muntu yambwiye ngo kamera ntigira selfie. Mugandi irabura ndakurusha ubwirabure. Ndagusumvye ibintu byinshi we Clarisse. Ndagusumvye ubwirabure, ndagusumvye uburebure. Nta kintu na kimwe usumbya je nogira. No, ego basi no kumfuza. None ko wambaye alliance umugore wawe. Yasingana hariho. Wayambaye waciye ihindu. Dukora ubuntu. Mugomba mukore wowe uco wigiye. Saa kumi wewe. Saa kumi n'umunani. Sibiri minota 40. 40. Mama saa kumazo wagiye. Saa kumi zigire. Zibura 40 minutes. Nakubali. Naleo basi zigire. Uyu mukobwa kwera aradupayura gose. Uyu ni mama wa Fico. Emmanuel Mubiza 1K. 1K iki. Muri ikirezi. Ikirezi. Wangara. Uko wapfuye. Ubundi uriho. Uyu ni CEO inarijera ariko explica scene. Mvuma none. Mvuma ni ucumenya umuhungu we wavyaye wariwe. Twita amaboro. Wokubita mama wawe. Ucuja kore. Ube hange mopeti. Ucuja kore. Uhiga materu. Ndakuvume. Fikona wachato. Fikuza kuvisa. Arahe barachejecha. Aya fiko ntabwo wase kutomvita nyoko. Ahora niho mugomba mwagitiye. Ujeko. Ndakuvume. Fiko nawe ti. Umurima. Wagwana. Nawe urayaroreka kesho urakubwira. Ibeje je nta matefisi. Uko nyene fisi. Uyu yitwa Herve. Eve kind Claude. Claude wo mu Gashorasi. Bivuga ako. Claude. Niba ariko arandika ibyo tuko turakora Description kwa Peti. dukore. Ndakuvume. Pima. Ucubona uwo ndiwe. Ucubona umuhungu wavyaye wariwe. Mira. Ayo muri Kiruri gusa. Sawa ni byiza. Musavure mabirago ko tuyifatanye. Tuyifatanye muri. Please arakantu jatanyemeje. Shaka kanavuge. Canke ndakuvume uzopfe wangara. Ako sinakuga ishigeze. Agumagandira kuri ndakubwo twanze tuzine kisubiremo. Dusire ko kagomba kazi. Oya twari Ariko dinzereka. Wari kali fatira hafina. Arfa batwe. Ndi kure wawe tuzira. Waire kure. Era hanya na bya bindi ngo kugenda ndagenda bijya kubivuga. Je no bizimye gushikanje no Mbiriza amajambo sigaje kuvuga. Ahantu sigaje kuvuga. Uvuga ati canke ndakuvume Alfa era nyene. Canke ndakuvume uzopfe wanga kwatani curimo. Uri mwiki wewe. Konye uracari mwiki wewe. Yego. Ase ana hata kwiyemeye kuvuga umwana wa umva mwacu mbona uko tuvyara nuko tuba dusa. No bintu nk'ibyo sinza aho ukubona byogiye. Mugabure namba dahinduke kandi kwa mugabo gafise ubwoya ku matwi kwa papa. Yavuga bose baraza none aho ushobora hinduka. Ahubwo nyandasa bose naje. Rero ko numvaje kuba mwarira. Birayi n'ubuzima bw'ibare ariko bibigisha. Gusana twatawa ina. En fait, nani kubara bari kosi je nenzanye qui trop important nanje kukubwira bose ashaka kugaruka mukati. Shakla.
nubwo abantu bahati ko duseka ducirenga mugabo yaje ndagwaye kandi cyane kiretse nyene nka sheri amaye uruhushi nzi saurusha naho nyene yemeye kunzana Umva rero ubu unye uradeka. Nzoza ndamuhetse. no nta Akuvuga kuguheka. oya nta déplacement ufata undi cyo genda binduta kuratse ko mushaka kuratse kare Uri mu nyasho. sheri wumva gute Ana beyo ya. Nuko ukomeze sinakwiye kuragenda ukatumeza uko sawa yo kurindira gato kamera neza kuko aho onye usanga bishe ngera kavuga yine ne kare yazimye kwe ngo onye Ngizimye mu kanzu. zimwe bunye akunda kwe yarabonye kwe ibaze nka blade bajya tuzona bavuza yes I love ariko ndakunda n'akazi kazi ukunda ariko umwana cyari konaje nanze ndakute hama boss usengera turi kumwe tumusigurire reka gupanika bomba umenga akazi n'ibindi bintu by'agafu n'ibindi mugabo nanjye n'ibindi gusumba amwumva ariko ariko kikana nta nuko wabwiye kuri kumwe jewe nta sheri warampaye byose ndabizi amaye byose mugabo